iyo Mana yaduhaye ico cibare giteye igomwe. Uburundi bufise ubwiza bwihariye bishoboka ko buruta kure ubw'ibindi bihugu, mbere vyageze naho abakoroni Uburundi babwita Suisse d'Afrique canke Ubusuisse bwa Afrika, kandi atagahemo babivuganye pe. Ego cane, iyo Mana yaduhaye n'ubutunzi bwinshi birenze uko twobitahura amagingaya. Ivyo tuzobigaruka ko kenshi twimbika ku mpamvu ituma imiryango n'amakompanyi by'abazungu benshi barajwe ishinga no kuza kutubibamwo indyane zifatiye ku moko, kugira ngo baducemwo hanyuma bashobore kwiyorera ubwo butunzi bitabagoye bitabavunye. Na resi zetu ni kuikimbilia nchi ya DRC. Kwa sababu DRC ni nchi kubwa, ni soko kubwa. Kwa hiyo kila mtu, kila nchi inatoboa njia zake ili tufike huko. Intambara irategurwa, iratangira. Abantu bayiteye hari igihe burya abantu batabasha kumva uko byagenze. Museveni ni washinze FPR. Museveni ni wahaye intwaro FPR. Museveni ni wahaye amafaranga FPR yakoresheje mu rugamba. Museveni ni washyizeho abayobozi, wakuragaho abayobozi ba FPR. Muri make FPR yayobowe na Museveni na Kagame. Ni ukuvuga ko FPR yashinzwe kugira ngo igisirikare cya Uganda cyayenera gitera u Rwanda kihishe inyuma y'ikibazo cy'impunzi. Ariko icyo gihe niba ari igisirikare cya Uganda cyari gutera cyagira ngo kizane nyine impunzi mu Rwanda. Oya, ntabwo impunzi zose zagomba gutaha. Izo muri Tanzania zagomba kugwa muri Tanzania kuko iyo ntambara naho yagomba kuhagera, n'ubigomba kuhagera. Izo muri Kongo zagombaga kuguma muri Kongo kuko intambara yo muri Kongo niyo mu Rwanda byategurirwaga icyarimwe. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwagomba kubanza rugafatwa kuko ni rwari rufite ingabo zikomeye kurusha izo muri Kongo, noneho bamara gufata u Rwanda bagahira mu Rwanda batera Kongo. Ariko icyo gihe none se Museveni yari afite gahunda yo gufata u Rwanda gusa cyangwa afite gahunda yo kugira ngo abatutsi bari muri FPR bafata ubutegetsi nk'uko byagenze? Kuko intambara yateguwe na Museveni uko igomba gukomeza nuko nguko. Ni ukuvuga yuko u Rwanda rwagomba gufatwa, rwamara gufatwa intambara yo mu Rwanda igakomezwa muri Kongo. Kongo yamara gufatwa bakamanuka bagakora icyo bitaga liberation totale, no kuvuga donc kwica abahutu bare babangamiye abatutsi bo mu Burundi, bakazamuka bajya muri Tanzania. Muri Tanzania abantu bagombaga kugera ku butegetsi barazwe kuko ngenzi niwe uhitwa Professor Lipumba wahoze ari kose ya Museveni, atuye ahantu bita Magomeni muri Tanzania. Ubu niyo bagombaga gushyira ku butegetsi, bakamanuka bagatera ko nuza Kenya. Ibyo bakoresheje n'ibintu byerekeranye nk'ibyabaye mu Rwanda byo kufata abagikuyu n'abakaranjini bakabateranya bakarwana, ariko ibyo bintu byakorwaga na Museveni n'Abongereza. Bakazamuka bakabohora Sudani. Ubundi urebye Somalia ntabwo yagombaga kubohora ku gice cyaho kiri muri iyo ntambara, bo barabyemeraga. Ethiopia yarabyemeraga, Egypt yarabyemeraga. Ni ukuvuga ko hari ibihugu bimwe bitagombaga kubohozwa kuko byari bisanzwe biri muri iyo ntambara. The East African Community, a regional intergovernmental organization with a vision of creating a prosperous
competitive, secure, stable. Ico ni cicaro ca EAC. EAC bisobanurwa ngo East African Community, canke mu Kirundi naho bigasobanurwa ngo umuryango w'abanyafurika y'Iburasirazuba. Uwo muryango mpuzabihugu byo mu karere ko hagati n'ivy'Iburasirazuba ufise imbonakure canke vision itumbereye kurema hamwe akarere gatunganye, gatekanye, gashobora kurushanwa mu masoko mpuzamakungu n'ibindi bihugu, kandi gahuje muri politike intumbero z'ubumwe n'amahoro. Uwo muryango EAC washinzwe mu 1967 bawuha icicaro Arusha mu gihugu ca Tanzania. Ariko rero mu mwaka 1977 uwo muryango waje gusenyuka. Ico gihe umuhisi Perezida Idi Amin Dada wo mu gihugu c'Ubuganda yari amaze imyaka 6 gusa avanye ku ntwaro y'Ubuganda. Perezida Milton Obote umukuru w'igihugu yari Pampe n'umuhisi Perezida Nyerere Kambarage. EAC yagezaho irambarara hasi mu mwaka w'1978 aho Tanzania yiyemeje gutera Ubuganda, intambara igaherahera neza mu 1979. Kandi muri uwo mwaka w'1977 igihe EAC isenyuka, twobibutsa ko Tanzania yari inafitaniye umubano muke n'ibihugu nka Kenya, Malawi, Zaire ariyo DRC y'ubu hamwe na Libya. Ntivyatevye mu mwaka w'2000 itariki 7 mu Kakaro uwo muryango wa EAC uranaguka. Eka mbere hageze mu mwaka w'2008 ibihugu bigize uwo muryango EAC vyumvikana n'ibindi bihurikiye muri SADC ko hoshigwaho isoko ivyo bihugu bisumiramwo, baca baryita COMESA, bisobanurwa ngo Common Market for Eastern and Southern Africa. Murumva ko EAC ari ngirakamaro, ariko rero ingoraburonzi ihagaze aho sabwa gusobanura uburyo ki abakuru barongoye ibihugu bihurikiye muri EAC binamuye mu mwaka w'2000 batireka dukore isoko rihuza ibihugu vyacu, kandi bazi neza ko bazoba barisasiye umushinge kwivu ryatuntujwe, oya nako ryatukujwe no kunywa amaraso y'inzirakarengane kubera intambara z'uruhererekane hagati y'ibihugu nacane u Rwanda na DRC. Kuri iryo genekererezo rero ry'uwa 22 mu Kakaro 2022 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro Ndayishimiye Evariste hamwe n'umwubahwa Perezida Uhuru Kenyatta bahanuranye na bagenzi babo basigaye ko bikwiriye ko baherengeteza intambara. Izo ntambara zikaba zari ziboreje igufa DRC kubera utugwi dutandukanye tw'abarundi, abanyarwanda n'abaganda tugwanira muri ico gihugu kumvo yo kunyonora ico gihugu, bagasahura abanyagihugu, bagatako bakanabica urubozo. Abo barongozi b'ibihugu vyo muri EAC bashize umukono ku masezerano, bemeza mu ngingo ya 4 mu kigabure ciyo ngingo ko bazobandanya urudandazwa, ariko kandi bagahagarika intambara bifashishije intwazangabo. Ikibazo rero gisigaye ubu kiriho no kumenya niba ayo mahoro mu karere ko hagati azoboneka hakoreshejwe ikaramu gusa.